Yesu nashimwe, haleluya. Yesu ahabwa icubahiro. Ndanezerewe muri aka kanya nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana. Yesu yongeye kungirira neza. None rero mwese aho muherereye hose mu mihingo y'isi itandukanye, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ndagira ngo twongere gusangira ubutumwa bwiza nkuko twabisezeraniwe. Ubushize twarayaze ibijanye n'ibigira 10 ingene birimwo birakogwa mu buryo bunyuranye. Uyu munsi ndagira ngo rero tuze kwihangiro ry'igikorwa twahawe cyo gukomeza iri vuga butumwa kubijanye n'umubatizo. Uno munsi turagira ngo tuvuge kubijanye n'umubatizo. Ubutaha naho tuzovuga kubijanye n'irobanurwa mu bakozi b'Imana mu madini atandukanye. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge kubijanye n'umubatizo. Mbega mu madini atandukanye uyu munsi barimwo barabikora gute? Mbega weho wabatijwe umubatizo ki? Mbega mwene data uyu munsi umubatizo ubusobanurirwa gute, canke usobanura gute, canke usobanurira abandi gute? Kubera hari amadini menshi, amadini yarinjiranyemwo, imyizerere yarinjiranyemwo. Mbega hari ukwizera kungahe? Mbega hari imibatizo ingahe? Mbega hari imana zingahe? Mbega hari ba Yesu bangahe? Ndagira ngo ivyo byose rero duce tubibonera ibisubizo muri ubu butumwa bwiza. Ndaguhaye kaze, reka tubanze gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Munyanazareti, ndagushimiye yuko ari waduhamagaye maze ukavuga ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ati ntawe ushika kuri data ntamujanye. None turaje mwami, ni wewe gusa udushikana kwa data. Mwami, utuzigamire mu kuri kwawe, tuzigamire mu nzira yawe, utuzigamire mu mubatizo wawe, ari wo mubatizo w'ukuri. Ndagushimiye mwami, izina ryawe rihabwa icubahiro. Kubagiye gukurikirana izi nyigisho bose ongere kubagirira neza, maze data buja bafashwe bahezagirwe. Mwe muyerabane n'umwe wese, kandi mwami nanje ndisabiye amaraso yawe mwami wanje Yesu ambonekeko. Ndabigushimiye bisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ndaguhaye kaze mwene data. Turagira ngo twinjire muri iki cigisho kivuga ibijanye n'umubatizo. Mbega umubatizo mw'idini urimwo babatiza gute? Mbega wewe wabatijwe gute? Hari ababatijwe bakivuka, akimara indwi zingahe canke amezi bakaba baramubatije, bakamusuka ku mutwe, bakadonyangiriza ko hariya maze bagaca babashira ku rumenyetso. Mbega rujya rumenyetso ruvuga iki? Rwaturutse hehe? Ruturuka hehe? Bijya bintu byose bituruka hehe? Rero ndagira ngo turabe umubatizo w'umwami Yesu abatizwa muri Yorodani. Turabe umubatizo wa Yohana, ari wo mubatizo Yesu yabatijwe hanyuma agaca asukwa ko mpwemu yera. Duce turaba n'umubatizo w'intumwa. Intumwa zo zabatije gute? Mbega Yesu yari yavuze ko bazobikora gute? Mbega abigishwa babikoze gute? Mbega uno munsi abantu barabikora bisunze uyuhe mubatizo? Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero twinjire mu byanditswe byera dusoma amajambo y'Imana aboneka mu cete Paulo yandikisha ingero ryo muri Efeso igihimbani ca 4, maze dusome umurongo wa 5. Turagira ngo tubanze dusobanukirwe hari imana zingahe, hari imibatizo ingahe. Ibyo byose biraza kutuganisha kumenya n'uye mubatizo tugomba kwakira canke tugomba kwigisha abandi. Imana ishimwe cyane. Icete Paulo yandikisha ingero ryo muri Efeso igihimbani ca 4 umurongo wa 5, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome dihere ku murongo wa 4. Hariho umubiri umwe na mpwemu umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 5. Hari umwami umwe n'ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe, n'Imana imwe, niyo data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Yesu ashimwe cyane. Ngo harimwo umubatizo umwe. Yesu ashimwe. Hari umubatizo umwe. Icerekana yuko isi yamaze gutegwa, igategwa n'ibitero. Amadini yaragwiriye. Uno munsi dini riravuka
igahaguruka riti twebwe turagira ngo natwe dushinga ishengero, bagahaguruka bagashinga ishengero, barangiza bagaca bemvanta umubatizo nk'uko babishatse. Ndagira ngo tumenye dutahure mbega uyu mubatizo utandukanye, iyi mibatizo myinshi cyangwa aya madini menshi cyangwa izi nzira nyinshi, mbega bituruka he, mbega biganisha abantu hehe? Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hano Pawulo ahereye ku murongo wa 4 avuga ngo hariho umubiri umwe na mpwemu umwe. Imana ishimwe cyane, hari umubiri umwe. Umubiri ni iki? Ni ishengero. Umubiri wa Kristo ni ishengero. Murazi ko ata amashengero menshi Yesu yashinze ishengero rimwe, ariho intumbero imwe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nukuvuga ngo ishengero Yesu yashinze nta yandi mazina menshi yarihaye izina rimwe. Yesu niwe zina, Yesu niwe zina. Iri zina ry'ishengero ryahawe, ishengero ryahawe izina rimwe gusa rigomba guhamagara no kwihanamwo. Umuntu agomba kwihana ahamagaye izina rya Yesu Kristo. Ishengero naryo rigomba kuba ari ishengero rimwe. Hari umubiri umwe. Imana ishimwe cyane, ngo hari umubiri umwe na mpwemu umwe. Ndagira ngo mbabwire yuko mpwemu ari umwe. Mpwemu w'Imana ni umwe. Mpwemu w'Imana si babiri si batatu. Mpwemu w'Imana ni umwe. Mpwemu w'Imana niwe mpwemu wa Yesu. Mpwemu w'Imana niwe mpwemu wa Yesu, kuko Yesu nase ni umwe. Yesu yaravuze ngo sinzobasiga mwenyene, ngo nzoza kuri mwebwe, nzobagarukako. Sinzobasiga nk'impfuvyi, nzobagarukako. Nzobarungikira mpwemu, ati nzobarungikisha data yasezeranye. Urya mpwemu w'Imana niwe mpwemu wa Yesu, ni mpwemu umwe, niwo ishengero ryahawe. Nkuko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Twahamagariwe icizigiro kimwe. Ibi vyizigiro amadini ashinga, abandi bagashinga imyizerere itandukanye, abandi bagashinga imyizerere itandukanye. Iyo myizerere irimo iraganisha abantu he? Ndagira ngo mbabwire ko hari ukwizera kumwe. Umurongo wa 5, hari umwami umwe. Yesu ashimwe, haleluya. Hari umwami umwe. Uwo mwami umwe ni Yesu Kristo. Niwe mwami wacu, niwe mwami wawe, niwe mwami wanje, niwe mutwe w'ishengero. Imana ishimwe cyane. Hari umwami umwe ni Yesu Kristo, umwami w'ijuru n'isi. Uno munsi hari abami benshi, hari n'abita abami benshi, ariko kandi mumenye ko abo bose babikora baba ariko barenga inshingano, kuko umwami dufise ni Yesu Kristo. Kera bavuga ko ngo bagomba guhimbaza Sezari, ngo niwe mwami, maze bumva ishengero ririko rirahimbaza umwami Yesu, bavuga ati Yesu niwe mwami wacu. Barabatoteza, barabahama, barabica, barababuza ngo ntibagahirahire, ngo bavuge yuko hariho undi mwami, ngo kiretse Sezare, kiretse Kaisari w'i Roma. Hanyuma rero ico gihe abantu bahitamo kwemera gupfa, ariko i Roma nayo irahaguruka itangura kubona ko ivyo bintu ngo bidashoboka, batangura kubahama no kubatoteza, ngo nibemere yuko ngo Sezari ngo ariwe mwami, ngo yuko atawundi mwami ariho. Nuko rero batangura rero gushinga, mu nyuma niho batanguye kuzana ivyo bita iyo igihe Roma imaze kuza kwinjira mu ishengero ikarihindura idini, baciye batangura kuzana ivyo bita ubupapa, ubusenyeri. Musenyeri uvuga ngo mwami wanje. Umwana w'umuntu akaza mu rusengero akicara akitwa yuko nawe ari umwami. Ariko ivyo byavuye hehe? Byavuye i Roma. Hano narimo ndabasobanura yuko hari umwami umwe. Yesu ashimwe cyane. Woba uri mu idini rifise umusenyeri rivuga ngo umwami ngo hariho ngundi Sezare, ndagira ngo mbwire ngo ubutumwa ubwumve yuko hari umwami umwe gusa, ni Yesu Kristo mu ishengero. Ngo hari n'ukwizera kumwe. Iki kintu cyo kwizera naco tugitebeko. Hari imyizerere myinshi. Bamwe baravuga yuko ngo kubatizwa ngo ntaco bitwaye, ngo ntaco bimaze, ngo kubatizwa ngo nibisanzwe. Ngo tushobora ngo kubatizwa ko dushatse,
kubera yuko bizera ko ngo ujya mu batizo ngo ntaco bimaze, ngo nta gaciro bifise. Bakizera iyindi myizerere ivuga yuko ngo bashobora kwambara amakanzo ngo bikaba birarangiye, canke ngo bakuzwa mpwemu yera batiriwe baribirizwa bikaba birarangiye. Bakizera imyizerere myinshi, iyo myizerere itandukanye. Hari iyindi myizerere yo kwizera abandi bantu ngo bashinze amadini ngo naka ngo niwe yashinze ngo iri dini ngo niwe tugomba kwizera ngo niwe azodushikana mw'ijuru. Harabizera Buranamu, harabizera Muhamedi, harabizera Buda, harabizera bariya Bahindu nabo nyene bagira ivyo bizera. Abo bose iyo myizerere yose yabo bantu bavuga ngo nibo babaye fondasiyo, Bibiliya iravutubwira neza yuko ishengero ryubatswe ku ntumwa no ku bahanuzi, Yesu Kristo ari we wenyene gusa, ari we buye rigumye imfuruka. Imana ishimwe cane. Rero hari ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe. Imana ishimwe cane. Hari umubatizo umwe gusa niwo tugira ngo nawo duhagarareko. Uyu mubatizo umwe niwo nkuzaniye kukubarira. Uyu mubatizo ni umubatizo uboneka muri Yesu Kristo gusa, kuko ujya mubatizo wa Yohana wari umubatizo wo kubwira abantu gutegura ubugingo bwabo, bamesura imvune zabo, bitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo yagomba ashike ku isi ku mugaragaro ariko bwa mbere, kugira ngo bamwitegure bambaye bashajije. Bisobanurwa ngo bagomba kwihana. Wari umubatizo wo kwihana, wari umubatizo wa Yohana wo kugira ngo baharigwe ibyaha. Baratura imbere yuko bibirizwa, baratura, kandi uwo mubatizo niwo Yesu nawe yabatijwe, kuko yaravuze ngo bikunde umbatize kugira ngo dushitse ivyo kugororoka kose. Imana ishimwe cane. Rero hari umubatizo umwe. Uyu mubatizo umwe wabonetse ryari? Yesu ashimwe cane. Wabonetse ishengero rimaze gutangura. Wabonetse ishengero rimaze gutangura, mpwemu yera amaze kumanuka ku munsi wa Pentekote. Mpwemu yera amaze kumanuka, mpwemu yera niwe yaje gushinga ishengero. Yesu bijya byose yari yaravuze byuko azoshinga ishengero ku rutare, agatazira Petero, agatazira Simoni mwene Yona yuko amwise Petero ariwe Kefa, bisobanurwa ngo urutare. Agasobanura yuko azoshinga ishengero, yabivuga muri Fitire. Ishengero ryagiye gushingwa neza igihe mpwemu yera amanutse ku ntumwa, bose bakuzwa mpwemu yera. Baciye rero bashira mu ngiro ibijanye n'umubatizo, ibijanye no gutangura ishengero neza. Byahise bitangura. Ndagira ngo duce turaba ni gute rero Petero rwa rutare, haleluya, Petero rwa rutare nyene gushingwa kw'ishengero, niwe wa mbere yabanje gusohora itangazo. Imana ishimwe cyane. Niwe wa mbere yabanje gusohora itangazo. Aravuga ati mwese muze mubatizwe mu izina rya Yesu, nkuko Yohana yasemerera mu bugaragwa abwira Abisirayeli ati mwitegure Mesiya araje, arashitse, arabavyagiyemwo. Nimuze mutegure inzira zihoraho, mugorora izibihamo ziwe. Uwo yari Yohana. Noneho rero Petero we nyene gushingwa ko iryo shengero, ico ubwo rutare yarataziriwe urutare, niwe yaje gushira mu ngiro no gusobanura neza umubatizo wari waravuzwe wose. Umubatizo wari warasobanuwe, waba urya mubatizo wa Yohana umubatizi, waba n'urya mubatizo Yesu yavuze ati mugende mwigisha kubatiza, mubatiza abantu mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera. Bijya byose byaje gushika no gushirwa mu ngiro ari uko habayeho ukunengesera k'ubumana. Mpwemu yera amaze kururuka, amaze kumanuka, isi ihabwa ukunengesera kw'Imana, bica biranengesera muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ko ibintu biraba komple, biruzura. Hanyuma haca rero hashigwaho fondasiyo ku rutare. Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Reka turabe mu byakozwe n'intumwa igihimba nica kabiri umurongo nuwa 38. Imana ishimwe cyane.
Ibyakozwe n'intumwa igihimba ni ca kabiri umurongo nuwa 38. Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzahabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Imana ishimwe cyane. Petero amaze kuzwa mpwemu yera amaze kururuka, nta wundi muntu yahawe ubwo rupfunguruzo yatanguye gusohora iryo tangazo, nta wundi muntu yatanguye kuvuga iryo jambo, ni wa wundi nyene hamwe Yesu yavuga ati ni wewe nshinze ko urutare, ni wewe nshinze ko ishengero, kandi tinzoguha imfunguruzo zo kugira ngo abe ari wowe utangura kugurura. Imfunguruzo Yesu yahaye Petero ni iri jambo ryo kugurura. Imana ishimwe cyane. Ni iri jambo ryo kugurura. Imana ishimwe cyane. Igihe Petero yashingira intahe Yesu ko ari Kristo, niho Yesu yaciye amusezeranira ko azomuha urupfunguruzo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ayo majambo mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ni ca 16, twumve rujya rupfunguruzo, muheze muce musobanukirwa iri tangazo Petero arimwo aratangaza iyo rituruka n'ubwoko bwaryo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome Petero ashingira intahe ko Yesu Kristo ari Mesiya. Haleluya. Petero ashingira intahe yuko Yesu ariwe Kristo. Haleluya. No kuvuga ngo Matayo 16 nyene dusome mu izina rya Yesu. Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mwijuru, kandi ico uzohambira mw'isi kizoba gihambiriwe mwijuru, nico uzohamburura mw'isi kizoba gihamburuwe mwijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mvuge kuri urupfunguruzo. Uru rupfunguruzo Yesu yaravuze ngo nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mwijuru. Hano uru rupfunguruzo Yesu yasezeranye kuzoha Petero n'iri tangazo atangwe gutangaza imbere y'abandi bose. Muri za ntumwa 12 zose ni Petero yabanje gusobanurirwa itangazo rijanye n'ivy'umubatizo w'ishengero. Imana ishimwe cyane. Hano mu byakozwe n'intumwa twahabonye amajambo atubwiye ibijanye n'umubatizo Petero atanguye gutangaza. Iri tangazo mwumva uko yarivuze. Ibyakozwe n'intumwa gihimba ca kabiri murongo 38. Petero arabishura. Reka dusome duhere ku murongo wa 37 mwumve abo yishura ni bande. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Hano harimo amajambo menshi. Haleluya. Amajambo menshi arimwo. Icambere, bano bantu babajije ngo bene data, babajije mu bwinshi, babajije ibibazo, bararaba Petero, bakaraba Matayo, bakaraba Toma, bakaraba Yohana, bose bati bagabo bene data, mbega tugire dute? Nta numwe bari bazi ari bubishure. Muri izo ntumwa 12 umwe wese yarari mu gihagararo ciwe, bari buze mpwemu yera, bose bari bamaze guhabwa, bari bamaze kuzwa mpwemu yera. Hari ku munsi wa Pentekote, bose bariko baravugishwa mu zindi ndimi. Hanyuma rero barababaza bati mbega bagabo bene data, none tugire dute? Muri abo bose ninde yatanguye kuvuga? Ni Petero. Ni Petero. Bisanurwa ngo niwe rwarupfunguruzo Yesu yari yaramuhaye rujyango rutangure gukora.
hano rero Petero agira ngo abugururire ababwire ibanga rikomeye cyane, ibanga rikomeye cyane. Petero yuzuzwa mpwemu aravuga ngo nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina ryande rya Yesu nde ariwe Kristo. Yesu Kristo niwe Mesiya. Aba bantu Yesu Petero yariko arabwira bari abayuda, ntibari bizera ko Yesu ari Kristo, ntibizera ko ari Mesiya. Murazi Mesiya mu bayuda ni ikintu gikomeye, ndabasubiriramwo. Uwitwa Mesiya muri Juwife canke mu Bayahudi, Mesiya ni urwego rukomeye cyane, ntibari bwigere bizera. Mu kurinda bamwishe ari uko batizera ko Yesu ariwe Mesiya. Petero arababwira ati urya mwishe niwe Mesiya, nimwihane buri muntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo nde Mesiya. Imana ishimwe cyane, ngo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzahabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Nimwumve rero, muzoca mukimara kubatizwa, muzoca musukwa ko mpwemu yera. Icatumye Petero avuga ivyo nuko Yesu na se numwe. Ubatijwe mu izina rya Yesu, data ahita aza kuko Yesu na se numwe. Kandi mwibuke ko Yesu yitwa data wa twese ahoraho, Imana y'ubushobozi, umukama w'amahoro. Nivyo Petero arimo arabwira ati nimubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Ya formule yo kuvuga ngo mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera, bica biza byose bigenda uko. Imana ishimwe cyane, kuko Yesu yarahambariye wa muntu yaramubajije ngo twereke so bizaba bihaye. Yesu yaramubajije ati koko nakabera twakabana imyaka yose, ati nturakamenya ga Filipo, we nturakamenya yuko umbonye abonye data, nubonye data aba mbonye koko? Ati wakabera nturavyemera? Bene data, ntimurakavyemera yuko ubonye Yesu ubonye data? Ntimurakavyemera? Iri ni jambo rikomeye cyane. Muri Yohana 14 umurongo w'8, mwumve ingene Yesu yahambariye Filipo. Ndagira ngo mbabwire yuko Yesu nase ari umwe, na Yesu yarabishingiye intahe. Ngo Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenya ga Filipo? Ubonye jewe ababonye data, none uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Imana ishimwe cyane. Ntiwizeye yuko uhamagaye Yesu uhamagaye data? Ntiwizeye yuko uhamagaye data uhamagaye Yesu? Ntavyo uramenya. Yesu biramutangaza, arababwira Filipo ati wakabera ibihe bya twakamanye nturakaruha umenya. Hano rero ntibari bwuzure mpwemu yera, ariko umunsi mpwemu yera yamanutse, Petero acahabwa urupfunguruzo, ahita acabwira abayuda ati mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Bya bindi Yesu yabwira abigishwa ko bazobatizwa mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera, Petero arabishikije, arabisohoye, kuko hano aravuze ati mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma murangije muzoheza rero muce muhabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Haleluya! Nukuvuga ngo bwa butatu murabwumvise, bya bindi babandi y'amazina atatu, y'amazina atatu abantu bakunda kuvuga Yesu yavuze, y'amazina atatu murayumvise. Iriya zina rya data ni data wa twese hamwe n'umwana ariwe mwami wacu Yesu Kristo, hamwe na mpwemu yera ariwe mpwemu ava ku Mana nyene. Bijya Yesu yariko aravuga ubumana bwuzuye bunengesereye buzoza mu muntu abatijwe. Imana ishimwe cyane, kuko Imana yarakoze ikora mu buryo bukomeye, yagaragaye ku isi ari Imana data wa twese, ariyo muremyi w'ijuru n'isi, ikoresheje jambo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Jambo w'Imana ni Yesu Kristo. Urumva Imana data wa twese yakoresheje jambo w'Imana. Jambo w'Imana nawe ni Yesu Kristo, niwe mwana w'umuntu, niwe mwami Yesu yadupfiye ku musaraba. Hanyuma mpwemu yera nawe ngo yatambatamba
ngo isi ngo yari ibuziba, ngo yari itagira ko ngo yari umwiza, ngo ariko ngo mpwemu w'Imana ngo yatambatamba hejuru, ngo mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru. Imana ishimwe cyane. Mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru. Ndagira ngo abantu batasobanukirwa uwo mpwemu, urumva benshi barazi barumva yuko ngo Yesu ngo yitwa jambo w'Imana. Imana mu kuvuga yakoresha jambo niwe yihinduye umubiri, yambara umubiri. Ariko mpwemu abantu baribaza ati mbega uwo mpwemu w'Imana muri Bibiliya yagaragaye hehe? Hano mu Itanguriro turahabwirwa amajambo akomeye cyane. Itanguriro igihimba ca mbere umurongo wa mbere ndetse umurongo wa kabiri, kuko ku murongo wa mbere uvuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Kabiri, isi yari ikiri buziba, yariko ubusa gusa, kandi umwiza warupfutse idamba, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Muramwumvise mpwemu yuko agaragaye hariya? Muramwumvise yuko mpwemu agaragaye hariya? Muramwumvise ko mpwemu agaragaye hariya? Hano Imana mu kurema yakoresheje jambo. Ubwo ni Imana data wa twese ikoresheje jambo, uwo jambo nawe ni Yesu Kristo. Hanyuma hakaba na mpwemu w'Imana nyene. Urumva ijambo ni ry'Imana kandi ni mpwemu ni y'Imana. Imana ishimwe cyane. Byose bivuye mu Mana. Ijambo rivuye mu Mana. Na mpwemu ni uw'Imana. Mpwemu wayo rero yatambatamba hejuru y'idamba, mpwemu w'Imana ibanyaka mu bihe byose byakabayeho. Mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'idamba. Imana ishimwe cyane. Nibyo Yohana yaje gusobanura. Arasobanura ati ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Imana ishimwe cyane. Aha rero ngo jambo yihinduye umuntu, yambara umubiri, aza aba muri twebwe. Imana ishimwe cyane kugira ngo abashe kuducungura. Yesu Kristo ashingira intahe rero avuga ati umbonye ababonye data, ubonye data abambonye. Hanyuma mpwemu nawe w'Imana nawe ahitaza. Rero Petero aravyapurika, arabivuga, arabisobanura, aravuga ati mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi muzahabwa ingabire ariwe mpwemu yera w'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dukomeze no mu gihimba ca gatatu, byakozwe n'intumwa mu gihimba ca gatatu umurongo n'uwa 17. Haleluya. Twumva itangazo. Petero aracakomeza itangazo, kuko niwe yahawe urupfunguruzo rwo gutangura rw'umushinge, niwe yugurura. Petero niwe yahawe urupfunguruzo. Urupfunguruzo niwe yaruhawe, agomba kubisobanura neza, abishire ku rutonde. Petero niwe yahawe ibanga rikomeye ryo kugurura ishengero. Imana ishimwe cyane. Ibyakozwe n'intumwa gatatu umurongo wa 17. Kandi none bene data, ndazi yuko mwabikoze mutabizi, n'ababaganza nabo nuko, ariko ivyo Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nabo, nayo bose bitari bwabe yuko Kristo wayo azobabazwa, ivyo yabishikije ityo. 19. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana, kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera, niwe Yesu. Imana ishimwe cyane. Imana yari yaratoranirije Abisirayeli Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura abantu ku isi. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana ngo izoca ibarungikira nimwamara kwihana, nimwamara guca bugufi, nimwamara gupfukama, mukihana ibyaha mu izina rya Yesu, mukemera kubatizwa, Imana izoca ibarungikira uwabatoranijwe kera, niwe Mesiya, niwe Yesu Kristo. Ivyo Petero arabibatangariza. Uwo munsi ngo abantu baca barakizwa, barihana, barabatizwa. Nukuvuga ngo ico gihe ngo habatizwa abagabo 3,000. Ngo habatizwa abagabo 3,000. Imana ishimwe cyane. Rero aya majambo arimo aratwereka ivyo, arimo aradusobanurira yuko Yesu Kristo
ari we izina rirengeye ayandi mazina yose. Iyo wumva izina rya Data wa twese n'izina rya Mwana n'izina rya Mpwemu Yera, duca turondera muri ayo mazina atatu n'irihe zina ryavuzwe neza ku mugaragaro rigatomora isi yose bakaryumva, isi yose bakaryumva bakaritahura, rikandikwa no mu bitabo, rikandikwa no mu bitabo, mu isezerano risha rikandikwa no mu bitabo, ni izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Luka 24:46. Luka igihimba ca 24 umurongo wa 46 tugeze 47. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Izina rya Yesu niryo ryahawe abantu bose batuye ku isi, rigomba kuvugwa mu mahanga yose. Izina rya Yesu rivuze hose bahita barimenya, bararyumva bararimenya, rirazwi. Ni izina rya Yesu Kristo, ni izina ryanditswe no mu bitabo, ni izina ryasobanuwe rirandikwa, barashira muri registre bararyandika. Iri zina rya Yesu igihe Yesu yavuka bahise bavuga yuko azokwitwa Yesu, azokwitwa Yesu, hanyuma akaba Kristo, akaba Mesiya. Yesu rero niryo zina rica riza gutomora, kandi Yesu yarabivuze neza, arabitomora ati umbonye abonye Data, ubonye Data aba mbonye. Hanyuma rero ngo umaze kwakira Yesu, Mpwemu Yera ahitaza kuri wewe iyo urangije kubatizwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero abantu benshi barabiyobewe, ntibabisobanukiwe, kuko baciye bamara kumva yuko Petero arimo abisobanurira abantu. Hanyuma rero aho kugira ngo bakurikize ibyo Petero yavuze, kuko niwe yahawe urupfunguruzo, baca baravuga ati ahubwo reka dufate Petero tumugire rero ubwo rutare, hanyuma tugende tumwubake ko urusengero hariya i Roma, ngo duce tugwita izina yuko ari Petero mweranda, hanyuma ngo duce rero tugenda ngo tuhashinge ngo ishengero, ngo ariryo dini ryitwa Katolika. Ibyo bamaze kubikora gutyo, baragarutse rero baca barahindura ukuntu Petero yasobanura ko abantu bagomba kubatizwa mu izina rya Yesu kugira ngo baharirwe ibyaha. Hari i Roma baciye bagaruka batoya, reka ahubwo tuvuge yuko ari mu izina rya Data twese n'iryo Mwana n'irya Mpwemu Yera. Iryo zina ririko riravugwa mu buryo butatu, izina rimwe, izina rya Data wa twese n'iryo Mwana n'irya Mpwemu Yera. Iryo zina ririmwo uburyo butatu. Nirihe? Nirihe ugomba kuritomora? Aho niho hari upfunguruzo, aho niho hari upfunguruzo. Iryo zina ririmwo uburyo butatu, ririmwo uburyo bwa mbere bwa Data wa twese, yitwa ngo iki? Harimwo uburyo bugira kabiri bw'umwana, uwo mwana yitwa ngo iki? Harimwo uburyo bugira kangahe bugira gatatu, uburyo bwa Mpwemu Yera. Mpwemu Yera nawe iryo zina ryiwe yitwa ngo iki? Kuko mpwemu ni izina rusange, hariho mpwemu egome, Mpwemu Yera birumvikana ni mpwemu w'Imana, hanyuma umwana birumvikana ni umwana w'Imana, hanyuma Imana Data wa twese birumvikana ko ari Imana. Ariko iryo zina, kuko Imana hari Imana, tuguma twumva Imana hirya no hino, hari Imana nyinshi, hariho n'ibigirwamana. Ariko none iryo zina Yesu yavuze niryo Petero yahise asobanurira abayuda, arabwira ati nimwihane mu izina rya Yesu Kristo, mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, Imana izohita ibarungikira Mpwemu Yera aze kuri mwebwe, muce mutangura gukoreshwa mu mushingira intahe guhera Yerusalemu ni Yudaya no gushitsa ku mpera y'isi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko rero narimo ndavuga yuko abiroma baciye bagenda guhindura, baca bapurika ngo izina rya Data twese n'iryo Mwana n'irya Mpwemu Yera, biba birarangiye birangiriraho. Ntibatomorera abantu ko iryo zina ari rya Yesu Kristo. Ikindi abantu baciye nabo batangura guhindura, bati imbere na bya bindi byo kwibirizwa ntabwo bikenewe, atoya ati ibyo bindi ntabwo bikenewe, atahubwo reka tugenda dukora ibi byo kudonyangirizako, barangiza bagashaka urumenyetso. Rujya rumenyetso ntabwo ari ubwa Bibiliya,
rujya rumenyetso rw'umusaraba bashira hano, oya nimuhanagure. Habeho bahariho umuntu yoba yabatijwe akiri uruyoya canke akabatizwa akuze agashirwa ku rumenyetso, ndagira ngo mwene data ucumva buno butumwa utanguye guhanagura rujya rumenyetso, kuko ntabwo ari urwa Yesu. Rujya rumenyetso ntabwo ari urwa Yesu. Nimwibagire, nimuhanagure, nimufute. Rujya rumenyetso babashitseko, babasuzeko, babashitseko, barabahenze, barabayobeje, nimurufute, nimuruhanagure. Nimuruhanagure. Mbega wo ruhanagura gute? Upfukamye mu izina rya Yesu kihana ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, rujya rumenyetso rutaruhanagurika. Kuko urumenyetso rw'umusaraba, ikimenyetso cy'umusaraba, twebwe duhabwa amaraso ya Yesu. Yesu yaravuze ati murahora mwibuka murya umubiri wanje n'amaraso yanje. Amaraso yanje ahore kuri mwebwe n'umubiri wanje ahore kuri mwebwe. Imana yije ikagusanga, igasanga uri kwa amaraso ya Yesu, ihita ntigucira urubanza, ihita kwita umugororotsi. Ariko rujya rumenyetso rw'umusaraba ntabwo ntawe uzi yo rwaje ruva, rufite iyindi mico n'imigendekere yindi ya gipagani, niyo babizanye baza baziriringa mu gahanga. Mwibuke yuko umuntu akizwa biturutse ku kwihana, ntabwo bituruka ku rumenyetso. Mwibuke ko Antikristo azozana urumenyetso rwo gushira abantu mu gahanga no ku kiganza. Uzanya urutoke rw'urukumu ugashira mu gahanga, ukazungagira gutya ukagira gutya, ngo ujya muntu ngo urarumushizeko. Oya, ahubwo ujya muntu iyo yatuye ati jewe nahora ndumusuma, nahora nkora ibyaha, none ndihanye, akatura hanyuma akabatizwa, ico gihe amaraso ya Yesu acamwuhagira. Imana ishimwe cyane. Kandi mpwemu yera ahita amuzako. Ikimenyetso twahawe ntabwo ari ikimenyetso bashira mu gahanga, ni ikimenyetso ca mpwemu yera. Umuntu wese yihanye yakiriye Yesu ariko ikimenyetso ca mpwemu yera nico kigenda kimugaragarako. Iyo uri kuravuga ubutumwa, iri kurashinga intahe, iri kurasengera abandi, iri murakiza abagwaye, iri murazura abapfuye, uri uragaragara yuko uri murakoreshwa ibimenyetso byuko ufise mpwemu. Buri muntu wese agira ikimugaragara ko mpwemu. Imana ishimwe cyane. Rero iri zina rya Yesu niryo twahawe. Ndagira ngo mbibutse yuko no mu butumwa Paulo yandikiye ab'Ifilipi mucete, Paulo yandikiye ab'Ifilipi igihimba ca 2, reka tuhasome. Haradusobanura yuko atarindi zina, nta rindi zina bene data, iryo zina mwumva rivugwa nta rindi, ni izina rya Yesu gusa, ni izina rya Yesu wenyene. Reka dusome mu b'Ifilipi igihimba ca 2 umurongo w'9. Nico catumye Imana imushira hejuru cane. Yesu Kristo Imana yaramushize hejuru cane, yaramushize hejuru cane. Iryo zina rya Yesu ribatijwemwo uhita wemegwa mwijuru. Imana ishimwe cane. Iryo zina rya Yesu niryo ry'Imana, niryo zina ry'Imana. Imana yashimye ko izina ryayo riba muri Yesu. Iryo zina mwumva rya data wa twese ni Yesu Kristo. Haleluya. Ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu. Amavi yose, n'amavi yawe arimwo, n'amavi yanje arimwo, n'ababatizwa bose bagomba kubatizwa muri iryo zina rya Yesu Kristo. Amavi yose, bavuze amavi yose, bavuze abakuru n'abato. Hariho abatinya kubatizwa bibirijwe ngo ntabwo byoba ari byo, ngo reka ngo babatizwe ngo muri ya mazina atatu, ariko ayo mazina atatu ukahiga mu rya Yesu, ukahiga ko Yesu bamuvuzemo ukabura. Hanyuma bagaca rero babikora uko, bagaca babatiza ku mutwe, ariko ntabwo baba bariko barabatizwa umubatizo wa Yesu. Ngo kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana data wa twese icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Iryo zina rya Yesu ni wamara kuribatizwamo, ngo bizoca bihesha Imana data wa twese icyubahiro. Imana data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi, ya yindi yarema jambo wayo akaba ari we
ashira mu ngiro ibiriko biraremwa byose, hanyuma mpwemu wayo nawe akagenda azunguruka atambatamba hejuru y'idamba. Iyo Mana Data wa twese izohabwa icubahiro. Abantu bose nibabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo rero mwene data nawe ahuri wumve yuko ugomba kugenda kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ugiye kubatizwa ucumva buno butumwa ukaba utari bwabatizwe cyane ukabatizwa umubatizo utariwo, ugende ubwira abakubatiza ati jewe nje kubatizwa mu izina rya Yesu, ndamanitse amaboko, ngomba kugera ikirenge mu ca Yesu, ati ngomba mbatizwe nko Yesu yabatijwe, ngomba mbatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ndihanye ibyaha byanje byose ndabiranduye, hanyuma ushingira intahe Yesu, ubatizwe mu izina rya Yesu. Ntihagire ibindi bakuzanamwe, ntihagire ibindi bakuzanamwe. Niya ujya muntu akubatije niyavuga ibindi yikuriye mu mutwe, ivyo biramuraba, wewe ntibikuraba. Wewe wamaze kumanika amaboko ati jewe ukumumbona inje kubatizwa mu izina rya Yesu, biraheze. Ujya muntu akubatiza akagenda mu bindi, ivyo biramuraba, ivyo biramuraba. Ndagira ngo mbwira abantu bose babatiza bagenda gufasha igikorwa cyo kubatiza, mwumve ko mugomba gukora nkuko Petero yakoze, kuko Petero niwe yari afise urupfunguruzo. Urupfunguruzo nta rundi muntu azoruhabwa, nta wundi muntu. Abo bintu byose mu n'amadini agenda gufonda, hariho n'amadini, idini ry'abagenzi. Ndagira ngo mburira abagenzi, Eglise des Amis, mugende mubatizwe. Abantu bose bariko barumva ubutumwa, umuntu wese azi iryo dini agenda babwire bagende babatizwe, kuko Yesu nawe yavuye mu ijuru yarabatijwe. Yarabwiye Yohana ati bikunda umbatize kugira ngo dushitse ukugoroka kose, bikunda umbatize. None nawe wo mwishengero ry'abagenzi canke andi madini, abasilamu n'abandi, n'abahindu n'abandi, n'ababudiste, mbega none mweho nimba muri abamarayika canke muri abagororotsi mudashaka kubatizwa, none mwumva mwarageze ikirenge mu ca Yesu? Mwumva mwarashikije ivy'ukugororoka kose? Ugomba gushikitsa ivy'ukugororoka kose, nubwo bari umweranda, nubwo bari umukiranutsi, nubwo bari umugororotsi, arabatizwa kugira ngo ashitse ivyo kugororoka kose. Yesu abwira Yohana ati bikunda umbatize kugira ngo dushitse ivyo kugororoka kose. None rero nawe wo mw'idini ry'abagenzi, genda ubatizwe, ntiwumvire ivyabo bakuru barimo baraguhenda. Genda ubatizwe, ntiwumvirize abantu bari baraguhenda. Abari mu madini ya Gatolika, genda musubire mu batizo. Ujya mu batizo wo ku mutwe ntubaho, ujya wabatijwe ukiri umwana canke ukiri uruyoya. Nta nubwo wiyavyiyemereye, nta nubwo wavyiyemereye, si wowe wavyiyemereye, barabikwemereye. Hanyuma ugenda ngo ugiye kurambikwa kubiganza ngo ukomezwa. Ariko ndagira ngo ubwire yuko ujya mu batizo wahawe siwo. Genda ubatizwe ukundi gusha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Paulo nawe nyene harabo yasanze bari babatijwe mu batizo ngo wa Yohana, hanyuma ngo acarababaza, ngo arababaza ati mbega mwabatijwe mu batizo ki? Baramwisha bati twabatijwe mu batizo wa Yohana. Ati kiriya gihe mpwemu yera ntiyari bwatangwe, nimba mugomba guhabwa mpwemu yera ongera mubatizwe. Haleluya. Paulo intumwa zari ziri sharp, bari barakenyeye. Bati kereka nimba mudashaka kuzwa mpwemu yera, ariko nimba mushaka kuzwa mpwemu yera ongera usubire mubatizwe. Ngo baca barabatizwa. Hano mu byakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 3, ngo arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma niwe Yesu. Imana ishimwe cyane. Uriya mubatizo wari wo gutegura kugorora inzira z'ibihamo kugira ngo bitegure gusanganira umwami Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Mbega babatijwe mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera? Babatijwe mu izina rya Data wa twese n'irye? Babatijwe mu izina ryande? Umurongo wa 5. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Mbega barahakanye? Ndagira ngo mbazeho mu idini rya Eglise des Amis, ishengero idini ry'abagenzi. Mbega barahakanye bati oya bati umubatizo ce n'est pas nécessaire, ntabwo ari obligatoire, ati kandi ibintu byose ati nta kibati ati byose nico kimwe. Baciye bemera uza gukira aragamburuka, uza gukira ca bugufi.
ndagira ngo mbabwire ni muce bugufi abo mu madini y'abagenzi, abo muri katolika n'abo muri anglikane, namwe muriko murabatiza ku mutwe, umviriza n'abo muri morave mwese n'ayandi madini y'ababudiste n'abahindu n'abayisilamu, nimugende mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika ku biganza, mpwemu yera abaza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Haleluya! Ukibatizwa mu izina rya Yesu, urupfunguruzo hita uburuhawe, uhita usukwa ko mpwemu yera. Mugabo urinze ugiye kubatizwa mu yandi mazina, ntabwo bikorohera, nta mpwemu yeraza, ntabwo yoza. Cyane uvuze ngo jewe ngo nivyo nibisanzwe, ngo nta ucuhabwa mpwemu atari wa wundi mpwemu yaza kuntumwa, ucuhabwa mpwemu wundi. Ukamugira ngo wahawe mpwemu atari we. Mpwemu yera aza kuri wewe aruko wemeye kubatizwa mu izina rya Yesu. Imana ihita irungika mpwemu yera, ugaca utangura kuvugishwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imana ibahezagire. Rero turizeye yuko buri muntu wese agiye kumva akakamo, no kugira ngo abantu mugende mugorore inzira z'ibihamo, mwongere gutunganya inzira zanyu, mugorore mukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko ngo nta bikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Ngo niwubukere ingene wakire kandi wumvise, uvyitondere kandi wihane. Ngo nuko nutaba amaso, nzoza kuri wewe nkureho igitereko c'itara ryawe ahantu haco, kiretse wihanye. Kwihana no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ugaharirwa ibyaha, ukuhagirwa mu maraso ya Yesu. Imana ibahezagire cyane. Nuko rero reka dusenga Imana, mugende mubatizwe, abagomba kubatizwa muduhamagare tubibafashemwo, mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahezagire. Reka dusengere uyu muntu agiye kubatizwa. Imana ishimwe. Haleluya! Wewe wabatijwe mu izina rya Yesu, Imana iguhezagire. Wewe wabatijwe utabangikanije atabindi bigirwamana wagiye kurondera, Imana iguhezagire. Ariko wewe washutswe ku mutwe ukadonyangirizwa ko ku mutwe gutya, ndakubwira ngo genda ubatizwe. Wewe utarigera ubatizwa, idini ryaguhenze likaguhenda, bakakubwira yuko ngo naco bitwaye, genda ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu madini atandukanye mutabatijwe mu izina rya Yesu Kristo, ngwino mubatizwe mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahezagire. Reka dusenge. Mana yo mwijuru, ndagushimiye data ugororoka, data mwiza w'urukundo, ndagushimiye mwami, ni ukora ibitangaza, wongere gufasha, wongere gukora kino gikorwa. Abantu benshi buzuzwe mpwemu yera, bagende babatizwe. Turasengera mwami abantu bari muri ano madini bahenzwe, bongere gutabagwa, bongere gukira, bongere gukizwa, bongere kuhagirwa, bongere kongera kubatizwa mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, Petero yarahawe urupfunguruzo, ruro rupfunguruzo mwami, ndasengera abantu kugira ngo bongere kuruhabwa nabo nyene mwami, bace batahura yuko atahandi umuntu aharirwa akirizwa ibyaha atari mu izina rya Yesu, atahandi umuntu abatirizwa atari muri Yesu Kristo Munyanazareti, umwana w'Imana nzima. Ndagushimiye data, urakoze cyane, urakoze ku bantu bumvise uno butumwa bwiza n'abagiye kubishira mu ngiro bose mwami. Bose turabasengera imigisha y'Imana ibabeko. Ndabigushimiye nandi ndabisenze nizeye, kandi ngushimira yuko uno butumwa bugiye gutambuka ubishimirwe mwami. Ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Haleluya! Mana yo mwijuru ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma mugomba kudutelefona, nimero za telefone utanguza igiharuro 1-891-888-77. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mwami Yesu abahezagire cyane. Amen, amen.